kubona mushobora kwirukana abantu bazanye imitahe yabo bayizanye i Burundi mukabirukana ngo banze umpeko mutampaye emwe ngo n'umushikiranganje ntazokwakira ugaca ugenda ugaha igiturire abakoseye b'umushikiranganje ati boha ntazaronke umubonano bakaboha kubera babahaye amahera iri gutampaye ntahuja nka muntu yaraje kubaka hoteli ngaha azaye imiliyoni 22 z'amadolari mukamwirukana kandi muzi gene mukanya nayo madolari muzi ngene muyakenye mukamwirukana umuntu yize kwirorera ifi ngaha muramwirukana wewe mwabanje no kumufungisha kugira ngo agire ubwoba bwinshi none no munsi ntari hajya hakurya mu Rwanda yimbura itoni ibihumbi n'ibihumbagiza birenga ibihumbi 200 vy'amafi ku mwaka muga mwaramwirukanye ngo mushaka iterambere kwirukana mwembese se nagira n'amata y'abashitsi industrie dufise ntimwibaze ngo tuzova twarateye imbere ntibikunda parce que l'industrie iza kugira la chaîne de valeur iyo turiko turavuga ngo turafise umwimbi w'ibigori ni vyiza muga tudafise iyi chaîne de valeur pour conserver transformer nta valeur économique bijya bigori bizoduha naco gituma nibaza bubaha mwatwe n'abene gihugu turakwiye aussi kuza kwiga kudefenda igihugu ubutunzi l'activité économique iri mu bintu vya mbere teza gukingira jewe mvuga nti nous devons protéger l'économie y'igihugu ubwo igihugu kirashobora gutera imbere kidafise amahinguriro. Video y'uno munsi ndayihera ku biharuro bya Banque d'Afrique pour le Développement BAD mu kigo yashize ahabona mu mwaka wa 2022 yerekanye ko Uburundi buri ku mwanya wa 51 ku bihugu 52 ibyakoze ku bushakashatsi ku bijanye n'iterambere ry'amahinguriro muri Afrika kuva mu mwaka wa 2010 kugira mu mwaka wa 2019. Amahinguriro mu Burundi yinjiza ibice 17 kwijana vy'umwimbu v'indani mu gihugu bimwe bita produit intérieur brut. Abakora muri aya mahinguriro nabo bakaba bangana n'ibice 2 kwijana by'abarundi bose bakuje imyaka yo gukora. Ubushakashatsi kandi bwerekana ko umuvuduko w'iterambere ry'amahinguriro mu Burundi ugenda bukebuke kubera ko wavuye ku bice 10 kwijana mu mwaka wa 1971 ugera ku bice 15 kwijana mu mwaka wa 2015 no kuvuga intambwe y'ibice 5 kwijana gusa mu myaka 44. None byagenze gute ngo kino gisata gisigazwe inyuma mu gihugu cihaye ihangiro yo gutera imbere kugira mu mwaka wa 2060? Ibi kugira tubitahure reka tubanza dusubira inyuma mwinjize mu rugendo guterambere ry'amahinguriro mu Burundi kuva buronkejwe ntayo kwikukira mu mwaka wa 1962 gushika uno munsi. Mu mwaka wa 1962 Uburundi bumaze kwikukira amahinguriro aciyatangura kuvuka. Iya mbere yabaye Cogerco, Compagnie de Gérance du Coton, yarije guteza imbere igiterwa c'ipampa. Igiterwa cari cazanywe n'ababirigi mu mwaka wa 1919. Iri hinguriro ryari rizanywe no gufasha abarimyi encadrement kwegeranya umwimbu no kuwuhingura. Mu mwaka wa 1963 havutse ihinguriro Raffinage des produits agricoles. Iri naryo ryahingura ibintu bitandukanye biva mu burimyi harimo no gukora amavuta y'amakoto. Mu mwaka wa 1978 Kotebu Complexe Textile de Bujumbura nayo ryaravutse. Iri ryari hinguriro rikora impuzu bakoresheje ipampa. Hakomeje no kuvuka yandi mahinguriro Rovinko, Onama, Siluko, Sabe na yandi. Kugira mu mwaka wa 1993 ibintu byari bimeze neza, aya mahinguriro arakora neza atakibazo na kimwe afise.
ariko inyuma y'igandagurwa ryanye n'icubahiro Melchior Ndadaye igihugu cinjiye mu mwijima wahavuye uzimanganya y'amahinguriro n'ivyahuha vyagiye guhuhuka guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1996. uyu mwaka habaye iki? Uburundi bwari mu ntambara yeruye, si igihugu cari catewe ahubwo n'abarundi bariko baricana hagati yabo. Perezida Buyoya yatembagaje ubutegetsi bwa Sylvestre Ntibantunganya yaratwaye igihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994 asubiriye Cyprien Ntaryamira yari yarasuwe mu ndege yarerura perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Amakungu yahise afatira ibihano leta ya Buyoya igihe ciswe ambargo kiba kiratanguye kubera ko Burundi ari igihugu kidakora kwibahari. Ibi bihano vyagize ingaruka mu buzima bw'igihugu uhereye ku burimyi na cyane cyane ko yari moteri ikomeye ku iterambere ry'iki gihugu. Amahinguriro yari mu Burundi yagiye arugara imiryango yayo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1998 uhereye ku ihinguriro Onama. Lovinko naryo ryahavuye ryugara mu mwaka wa 2004, Siluko mu mwaka wa 2006, Kotebu nayo itangaza guhagaritsa ibikorwa mu mwaka wa 2007. Ishirahamwe Kojerko ryarahomvye ku rugero rudasanzwe, naryo ryasa n'iritembagaye kuko nta bushobozi ryari rifise bwo gukurikirana abarimyi b'ipampa. Hampande y'aya mahinguriro twavuze hari n'izindi zakorera mu Burundi zihanganye zikomeza gukora nubwo ibintu bitari bimeze neza. Aha twavuga Savondor bita Savonor ryashinzwe mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1970. Irishingwa n'umudage Dieter Kunze. Irishira hamwe ryakora amasabune rigahingura amavuta y'aba y'amamesa n'ayandi y'ubundi bwoko kandi n'ubu riracakora. Nta wopfuga ibijanye n'amahinguriro mu Burundi adashizemo izina rya Braludi. Amateka ya Braludi ni maremare kuko atangura n'imbere yo kwikukira ku Burundi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1955 hakurya mu gihugu ca Kongo hari ihinguriro ryitwa Brasserie de Léopoldville. Iri ryari ihinguriro rikomeye ngaha mu gihugu ca Kongo y'Ababirigi. Iri hinguriro ryafashe ingingo yo kwagura ibikorwa bashingira indi shirahamwe mu gihugu c'u Rwanda Urundi. Iri hinguriro ryashizwe ku mugwa mukuru Usumbura uno musi yitwa Bujumbura. Igihuguruye ibikorwa ku mugaragaro ku igenekerezo rya 23 Kigarama mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1955, maze abarundi n'abanyarwanda batangira gusoma Primusi. Ikiyeri cari kiryoshe cyane. Inyuma yo kwikukira kwa Kongo, Uburundi n'u Rwanda, iri hinguriro rya Léopoldville ryaciye rigira amashami 3. Irya mbere ryagumye muri Kongo ryitwa Bralima, mu Burundi Braludi, niyo mu Rwanda ryitwa Bralirwa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1966 Braludi yaragutse itangura guhingura n'ibinyobwa bitari mu mwambiro biciye ku bufatanye bw'ihinguriro ry'Abanyamerika The Coca-Cola Company. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1975 leta y'u Burundi yashize imitahe muri Braludi gukigira ibice 40%, niyo Banque Bruxelles Lambert yo mu Bubirigi igira ibice 60%. Ariko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1982 Banque Bruxelles Lambert yarikuyemwo igurisha imigabane yabo kwishirahamwe ryo mu Buholande ryamamaye mu bijanye no kwenga inzoga Heineken. Kuva ico gihe Braludi yabaye ishirahamwe ry'abikorera utwabo rirongoye na Heineken, ariko rikaba n'umufatanya bikorwa wa leta y'u Burundi. Uwo mwaka nyene w'igihumbi kimwe n'amajana 1988 hashinzwe ihinguriro rihambaye mu Burundi Société Sucrière d'Omoso Sosumo. Iri naryo nyene ryari ishirahamwe ry'abanyamitahe batandukanye uhereye kuri leta y'u Burundi, Braludi hamwe na Société Burundaise de Financement. Sosumo yahawe amatongo ari ku buringanire bwa hegitari 5,800 mu ntara ya Rutana. Ibikorwa vyo kubaka vyahawe ishirahamwe HVA ryo mu Buholande rifatanije na Groupe ryo mu Budagi ryo ryitaho ibikorwa vya tekinike, maze mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1986 batangira gushira kibuye rya mbere. Aka karere ka Rutana kari kagizwe n'amashamba n'imyongo igaragara. Sosumo imaze guhashika harateye imbere, hubakwa amashure, amabarabara, amavuriro, amabanki ndetse harahinduka haba igisagara.
mu mwaka w'ibihumbi 2019 umugwiza atunga Adrien Ntigacika yashinze ihinguriro rikuri ifumbire FOMI. Ryari iteka ku gihugu c'u Burundi, imbere leta ikihafoma uburenganzira budasangiwe monopole bwo gukora no gukwiragiza ifumbire mu gihugu cose. Yaciye inabuze yandi mashira hamwe kuzana ifumbire iva hanze. Tugaruke kuri rya jambo rivuga ko igihugu kidashobora gutera imbere kidafise amahinguriro. Mu gihe turi mu rugendo rw'imbona kazoza, uno munsi nayo amahinguriro ahari ahanzwe n'ibibazo bitandukanye ibituma badashobora gushimisha abarundi muri service na produit bacuruza. Duhere kuri Bralud, iri shirahamwe ryatanguye kwidogerwa ko ryagabanije umwambiro ryahora rikoresha, maze bagatanga ibinyobwa bitandukanye n'ibyo bari baramenyereje abavyihereza. Vyagiye birayangara buke buke, na zimwe bahora banywa bidoga zitangira kubura. Ico gihe hatanguye kuba speculation ku biciro, leta irananirwa burundu gukemura kino kibazo. Mugabo yakoba mujejwe ubudandaji, ahantu n'ukuri ni murabe mugabanye imyidogo y'abarundi. Icupa rya Amstel ngo rigeze ku 200,000, kuko ubu rija ku isoko mu Burundi ari nk'amagendo rikuwe muri Tanzania canke ngo hafi muri Kongo. Nimba mubona mwoshora hanze ni vyiza, mugabo ni muvuge muti mu Burundi dushore ibingana gutya, hanze dushore ibingana gutya, mugabo byose ntibije hanze hama bigaruke mu Burundi nk'amagendo. Bralud yashikiriza ko ifise ikibazo cyo gukina amafaranga y'agaciro, na cyane cyane ko matière première bakoresha yava hanze y'igihugu. Umuntu mbere yo gukemura ikibazo bazanye politike nshasha yo gukora inzoga ikozwe mu bigori birimwe ngaha mu Burundi. Iki cari ciza, na cyane cyane ko cari kije gukemura na ca kibazo twumva bafise muri Anagesa. Ariko abanywi biki kinyobwa gishasha Amstel Bright ntibashimishijwe no kubahindurira, na cyane cyane ko benshi bidoga bavuga ko ya Amstel Bright itaryoshe nk'iyahahora. Benshi bahindukiye Primus, nayo nyene itaboneka neza kuko abanywi biki kinyobwa baciye biyongera. Ku rubuga Star, ubushakashatsi bwo mu mwaka wa 2024 bwerekana ko abarundi banyoye hafi 200,000 y'amaritiro y'inzoga, bakaba binjije muri Bralud amamiliyoni 479 y'amadolari y'abanyamerika. Mu gihe atarindi shirahamwe rishobora kuzimya inyota abarundi rihari muri iki gihugu, Bralud niyo bahanze amaso, benshi bakaba barindiriye bizeye ko ikibazo kizokongera gukemuka, hakagaruka Amstel Bock, Beshu na ndende yari mwicupa rinini ya santilitiro 65, zose zikaba zasubiriwe na Amstel Bright ikozwe mu bigori. Ingorane ntiziri muri Bralud gusa. FOMI iri shirahamwe naryo nyene riridogerwa ko ridafise ubushobozi bwo guhingura umwavu ukuye ku barimyi. Abarimyi bidoga bavuga ko bariho amafaranga imbere, ariko umwavu kaza kubashikira sezo yamaze kurengana. Ibi biruko mu gihe rino shirahamwe ririko gitegura kugurura andi mashami mu bihugu byo hanze. Muri Sosumo naho nyene, mu gihe abakoresha isukari bakomeza kwiyongera, umwimbu waragabanutse ku rugero ruteye ubwoba. Ibiciro byaradugijwe, isukari ibumuzi wibuye naho yikuye ikaba nka fraud. Mu gukemura kino kibazo, leta yakuye monopole, maze uburenganzira abagwiza atunga kuyikura hanze bakayidandaza mu Burundi, ibintu bitahora vyemewe. Ariko nubwo monopole yari ihagaritswe, igiciro caraduze kiva ku mafaranga 3,300 gisimbira ku 8,000, ndetse hari n'abayigura kugera ku 12,000. Ku miryango itifise isukari barayibagiye, ihinduka igikoresho c'abatunzi. Mu mwaka wa 2040 nejo, mu 2060 ni hirya yejo. Ariko hamwe zino ngorane zitotorega umuti, tuzoshikayo tukiri hahandi nyene. Mu gihe n'amahingurira hari yoteje imbere igihugu yidogerwa n'abene gihugu, birasaba ko haba environnement des affaires nziza, abanyamitahe babishoboye bakaza gushinga amahinguriro yabo mu Burundi atanga service na produit zishimisha bene gihugu. Gushika kuri imbona kazoza si indoto, ni ngingo, ni bikorwa. Ni wewe, ni jewe, ni twese.